Uharuye icizere cacu cyo kubaho muri 2025, umurundi wese afise icizere cyo kubaho kigera ku myaka 65. Iyi ni imyaka myinshi cyane mu gihe umubiri wawe utoba uriko urawitaho uko bikwiriye. Twese dushobora kwemeranya tudakeka ku bwiza bw'umubiri w'umuntu bushingiye ku vyo yihereza n'ivyo yisiga. Wowe ushobora kuba utabizi, ariko jenza abahinga bashobora kubiguhereza. Ni Société Story Company. Iyi ni kompanyi Yaba Spécialistes mu gukora amavuta yo kwisiga akozwe mw'ivoka yitwa Family Care Lotion, ama desinfectant, amaji bitwa Story Joyce akogwa mu mabungo, amatangawizi bita Story Tangawizi, amazi bita Story Water, amasabune yo kwiyoza no kumesa n'ibindi. Inyuma y'ivyo, Story Company itanga ivyigwa ku bashaka kwiga imyuga yo gushona, kurima, korora kijambere, gukora ubuyi, gusuka, kwegeka, gukora ibirato, amasabune, kumwa, kuroba, gusudira n'iyindi myuga myinshi ijanye no gushigikira imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060, kuko ivyo bahingura vyose bihingurwa mu mwimbu w'uburimyi urimwa ngaha mu Burundi. Reka babimenyereye baguhe produit uzoraga bagukomokako n'abazobakomokako. Société Story Company ikorera mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntangwa zone Kamenge kwibarabara rya 6 imbere y'isoko shasha yo kwa Venera. Duhamagare kuri 66 majana 460 majana 839 cyangwa kuri 68 majana 758 majana 213 cyangwa twandikire kuri Wese @storycompany.com. Wowe utubwira aho uherereye gusa, produit zacu tukazigusanza aho uri hose. Ariko nivyashikaba basibazogwa inyuma. Don't you want it, don't you want it, don't you want it. Nawa wundi yakwita juja zo kwita papa.